Gusubiramwo ikibuga c'indege Melchior Ndadaye ni bimwe mu bigiye kurangurwa n'ubushikiranganji bw'imigenderanire hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu. Bikaba rero bimwe mu vyashikirijwe n'umushikiranganji Albert Shingiro mu gihe yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganji mu mezi 6 aheze. Mu bijanye n'imigambi mikuru mikuru y'iterambere, hari imigambi turiko turakurikiranira hagufi ishika hafi 5-6, na cane umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi rizohuza igihugu ca Tanzania, c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, kugira ngo abene gihugu b'ivyo bihugu baze baragenderanira vyoroshe kandi duhanahane n'ibidandazwa vyoroshe. Ico gikorwa rero turiko turagikurikiranira hagufi ku buryo twibaza yuko n'uburyo bugenda buboneka buke buke kandi tukaburondera dufatanije n'ivyo bihugu nyene turi kumwe. Uwundi mugambi turiko turakurikiranira hagufi n'umugambi wo gukatisha iri barabara RN1 rija Igitega, kugira ngo ntirigume riri hafi y'ingoro kubera kumva y'umutekano. Bizoba vyiza yuko rero duheza tukarikatisha rigaca haruguru yo kwa Ntare. Iyo nayo ico naco nikorwa two turakurikiranira hagufi kandi kikaba giteye hameze neza. Umugambi wa gatatu n'umugambi ujanye no kubaka kijambere no kwagura ikibuga c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye, tukaba twifashamwo n'igihugu c'Abashinwa. Umugambi nawo nyene turiko turawukora, hariho n'abahinga baherutse kuza ngaho kugira ngo tubandanye dukorana kugira turabe ko uwo mugambi wotera imbere. Uwundi mugambi mukuru turiko turakurikiranira hagufi umugambi wo kubaka inyubako ubushikiranganji bujeje imigenderanire no gufashanya mu iterambere buzokoreramwo, kuko dusanzwe dukorera ahantu 3 canke 4 bigatuma vyonona akazi. Uwo mugambi rero wo kubaka iyo nyubakwa tukaba tufashwamwo n'igihugu c'Ubushinwa. Umugambi wa gatanu umugambi uraba kubaka gushasha no kubaka kijambere ikivuko ca Bujumbura. Uwo mugambi tuwufashamwo n'igihugu c'Ubuyapani, nawo nyene uteye urikura tera imbere. Turiko tubikorana inguvu nabo dusanzwe dukorana bava mu gihugu ca Japan bari muri ca gisata bita JICA, ku buryo rero twibaza yuko mu misi imbere uyu mugambi ushobora kuzokorwa kandi ukarangira mu gihe categuwe. Uwundi mugambi turiko turakurikirana hagufi n'umugambi uraba ivyo kubaka cyo kwita ibigega tuzoza turashiramwo umwimbu iyo twafunguye tugacagura. Iyo ari vyinshi rero ariko usanga bishobora kubora, ubu rero tuzokubaka ibigega binini cyane mu ntara ya Ngozi no mu ntara ya Karusi, kugira ngo iyo habaye umwimbu mwinshi ntihagire ivyononekara, tuje turaronka hatubika ivyo twimbuye. Hari undi mugambi wo gushira amatara mu bisagara bimwe nka Bujumbura na Gitega, umugambi turiko turakorana n'igihugu c'Ubuyapani, nawo nyene turiko turawukurikirana hagufi kugira ushobore kuja mu ngiro atankomanzi. Mu bijanye n'inyigisho tuguma turondera bimwe nita impusha zo kuja kwiga hanze, turonderera ugwaruka ruja kwiga hanze. Tugatwara hose impusha zitari nke zishika hafi 174. Tugatwara hose kandi n'impusha zo kuja gukarisha ubwenge bw'abakozi zishika hafi 100, kugira baze barakarisha ubwenge uko imisi igenda, kuko murazi yuko bavuga mu Kirundi akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Iyo utagiye rero kuzuraja mu mahanga ari gutuntu tumwe utamenya, mugayo ugiye mu mahanga uraheza ukarahura ubwenge ukaheza bugagufasha mu kazi ka misi yose utashe mu gihugu. Mu bijanye no gufashanya n'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amanama ya bose byo twise coopération multilatérale, twarashoboye kuja mu manama menshi haba mu rwego rwo mu karere, urwego rwa Afrika, kugira ngo dukorane n'abandi dushobore gukora ibikorwa bishobora korohereza bene gihugu mu buzima bwabo bwa misi yose b'ibihugu byose byo muri akarere cyangwa byo mu rwego rwa Afrika. Twaragiye mu nama ya bose ihuza ibihugu vya Afrika yo hagati iri Breville itariki 1 z'ukwezi kw'indwi. Iyo nama nayo ikaba yaheze neza nk'uko nabivuze, dushoboye kuronka ikibanza c'uzotwara ingabo z'uwo muryango akazi ari Umurundi. Ikindi naco twakuyemo nuko hariho sentare ikurikirana ikoreshwa ry'uburyo bw'amafaranga cyo twita Cour des comptes yo muryango, nayo nyene twarasavye yuko yoza ikagira icicaro aho iwacu Burundi.
urumva rero ko ari inyungu zibiri twaje dukuye Libreville muri Gabon. Twarashoboye kandi kuja nabivuze muri ya nama y'inyabune yahuza imiryango ine i Rwanda muri Angola kugira ngo turabire hamwe igikorwa cyo kurondera amahoro n'umutekano igihugu ca Kongo. Twarashoboye kuja kandi no mu nama igira ya 200 inama ya bose ku rwego rw'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko itariki zine z'ukwezi kwa kabiri twakiriye iyo nama, namwe mwarabibonye ko byagenze neza. Twarashoboye kandi kwakira inama igira ya 11 ya Cagisata nababwira gikurikiranira hagufi ishigwa mu ngiro y'amasezerano yo agamije kurondera amahoro n'umutekano mu gihugu ca Kongo. Twarashoboye kandi gutegura inama ya bose ku rwego rw'abakuru b'ibihugu iraba cyane umuryango wa Afrika y'ubuseruko itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka. Iyo nama rero ikaba kandi yarashoboye no kurabira hamwe ibijanye n'amahoro n'umutekano mu gihugu ca Kongo. Ni nayo nama havuye yongera ikiringo zijya nteko twarungitse muri Kongo zagiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano ikiringo c'amezi 6. Twarashoboye kuja kandi mu nama igira 36 y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'ubumwe bwa Afrika Addis Abeba mu kwezi kwa kabiri. Nabivuze ivyavuyemwo, twararonse ikibanza kigira 3 mu nzego zirongoye umuryango. Ivyo rero nabivuze bigace bitugura umuryango wo kuzotwara uwo muryango mu mwaka wa 2026. Twarashoboye kandi kuja mu nama ya bose ihuza ibihugu novuga bikiri mu nzira y'amajambere ibyo twita les pays les moins avancés mu gihugu ca Qatar Doha. Mugabo rero hamandi iyo nama mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarashoboye kubonana na mugenzi w'igihugu ca Qatar hamwe n'abagwizatunga bo muri ico gihugu. Nkuko mwabibonye nashoboye kugendera igihugu c'u Burusiya kugira nshobore kuvugana na mugenzi wanje ingene imigenderanire hagati y'u Burundi n'ico gihugu bishobora kugenda itera imbere. Rero umushikiranganji akaba yanishyuye kubazo bitari bike byamenyesha makuru dusubire tumwumvirize. Uriko burafata ya mbere kugarukana n'umutekano mu gihugu ca Kongo. Mwavuze yuko nibyo twararungitseyo inteko sitwebwe twenyene twifatanya n'ibindi bihugu byo mu karere. Inteko rero zaragiye kugira zifashe inteko za Kongo kugira ngo zishobore kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Nabivuze iyo turungitse ingabo mu bindi bihugu ziba zigiye guherayo, ziba zigiye gufasha amahoro amaze kuboneka muri ico gihugu, turaheza tukabatahukana kandi bari vyiza no kuvuga yuko umugambi tuba twishinze tuba twawuranguye. Mu gihugu ca Kongo rero turabongereza ikiringo buramezi 6. Ubu ikiringo bafise ukizohera mu kwezi kw'icenda. Hageze mu kwezi kw'icenda rero amahoro ataraboneka muri ico gihugu, turaheza tukicarana ku rwego rw'abakuru b'ibihugu tukaraba ingene ibintu bimeze. Tubonye ari ngombwa ko babwiza kuhaguma, turaheza tukabongera ikindi kiringo. Nibaze ko morindira muri uko kwezi kw'icenda kugira turabe yuko twongera ikiringo cankwe mu gihe amahoro yoba yabonetse bashobore kwitahira. Mu bijanye n'imigenderanire n'igihugu c'u Rwanda, nkuko nabivuze, u Burundi bufise politike y'imigenderanire ihagaze cyane kubana neza n'ibihugu bibanyi. Su Rwanda bwonyene n'ibindi bihugu bibanyi tubanye neza. Mugabo rero nkuko mwagi murabikurikirana, twarigeze kugira ingorane n'ico gihugu kuva umwaka wa 2015 aho habonetse abarundi bashatse guhika ubutegetsi bwitorowe n'abene gihugu. Hama bamwe murazi ko bafashwe barafungwa bararengutswa imbere y'intahe. Mugabo murazi yuko hariho n'abandi bashoboye guhungira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abo rero nibo dusaba ico gihugu c'uko co badusubiza, kubera tukibaza yuko igihugu kibanyi kidashobora kuguza imigenderanire myiza n'ikindi gihugu kubera abantu 15-20 si vyiza cyane. Nabo nyene barafisemo inyungu yuko baduha. Tukibaza yuko rero bazobaduha, turiko turavugana ku nzego zinyuranye, ntabwo badufise yuko bazobatwima. Mu gihe batwima naho urumva twibaza yuko igikorwa two turakora cyo kunagura imigenderanire yacu n'ico gihugu bizorangira neza na neza abo bantu bashoboye gutaha, bagaheza bakarengutswa imbere y'intahe. Mwavuze muti musanga muri ko muri ikekana, kumbe abo bantu batari mu Rwanda. Turafise inzego zijejwe iperereza,
hari iperereza ryo mu gihugu hagati n'iperereza ryo hanze. Turafise rero inzego zikurikirana ibintu nk'ivyo, turazi neza yuko hari abariyo kandi nabo ntibabihakana. Bashobora kuba kumbure bararondeye ibihugu bojamwe, mugabo vyaragoranye ko ibihugu bojamwe urumva ko ico kigira ingorane igihugu c'u Burundi. Si benshi bashaka kwemera kwakira abantu nk'abo, nico gituma inzira nziza n'inzira yo kugaruka mu Burundi bakarengutsa imbere y'intahe bakaja mu gasho, hanyuma igihano cabo giheze bagaheza bakaja mu muryango hamwe no mu ntari wabo kugira babandanye ubuzima bwabo bwa misi yose. Mugabo iciza nuko botaha. Ibigega rero twavuze ni ibigega byo kubika umwimbu ushaka kubika igihe kinininya. Ntabwo ari umwi wo kubika, ntabwo tugiye kubikamwo ivyamwa bica mu bimwe bita mu Gifaransa frigo kugira ngo ntibibore. Mugabo aya mahanga ibi bigega tuzoshiramo nk'intete n'ibindi vyimburwa bishobora kubikwa igihe kinininya kugira bize bikoreshwe bitarononekara. Nkibaza rero yuko hazo harimo mu buhinga kuko two twikorana n'igihugu cy'Ubuyapani, harimo ubuhinga bizotuma yuko ibiriyo muri ivyo bigega bishobora kumara umwanya munini nk'umwaka cyangwa imyaka 2 cyangwa 3 atacononekaye. Bizodufasha cyane, tuzovyubaka mu ntara zibiri, mugazo ari bigega binini ku buryo n'umwimbu uva mu zindi ntara uzoshobora kuzurabikwa aho nyene. Nkuko mubivuze murabona ko muri no minsi ko turangika abakozi mu gihugu ca Arabia Saudite kugira baje gukora bisumemwo, baje gupagasa cyane ugwaruka, kandi bagenda basangayo n'abandi bashika hafi 6,700 bagiye binyegeje. Mugabo dushaka basekuruke kugira ngo bashobore gukingirwa nabo nyene imbere y'amategeko, bashobore gukingirwa kandi n'ubijanye n'agateka kazina muntu, bashobore gukingirwa kandi n'ibijanye n'akazi bimwe bita protection sociale. Abo rero urumva bavuga ko bagura impapuro z'inzira, tuzokorana na mugenzanje abijejwe kugira ngo kumbure nyimba hari abateba kubera batarose impapuro z'inzira dushobore kuzibaronsa bidateba. Mugani baza ko atari kibazo kinini cyane ko imbere yuko bagenda hari inzira ducamwo ku buryo atari benshi bashaka kubura izo mpapuro z'inzira. Ntibaze rero kwica atari kibazo, bamaze kurumpusha bwo kugenda tuzokorana na mugenzanje ku buryo kugira tuborohereze kuri izo mpapuro z'inzira. Ngira ivyo muvuze byo kuja kuronderera impapuro z'inzira mu bindi bihugu si coroshe ko bisaba yuko ubuhinga n'ibikoresho dufite byose tuza turabijana mu serukizi ukorerayo. Ntivyoroshe mugabo uwo mugambi ni mwiza, twarigeze no gutangura kuwukora. Mugabo kumbure buke uburyo bwe buraboneka, tuzoshobora kumbure gufata nk'ibihugu bibiri muri Afrika, ibihugu bibiri mu Burayi, ibihugu bibiri muri Amerika, aho umuntu ashobora kuronsa abene gihugu impapuro z'inzira batuye baraza mu gihugu cacu ahi Burundi.